ngo mu gihe hatacokorwa vuba imiryango yose yubatse hejuru y'umufurege uri muri quartier ya Gisyo ni muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ngo irashobora gutwarwa n'amazi. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa n'abanyagihugu bahaba. Aha mbere bagatabaza abigeze kubakira uyu mufurege ko bogaruka kuko ngo ibice bitari bike vyaho bubatse hasubiye gutwarwa. Reka twumvirize uyu munyagihugu. Je nitwa Shimimana Damien. Afite aha mu Gisyo twakore ndabaye nk'imyaka 20. Wabaye imyaka 20 imbere yuko hamera uko hari hameze gute byagenze gute? Kare gafurege gatoya abantu bacamo hama kwimvura kwamazi yagiye agwira amazi akatera abamenshi. Hanyuma gushika leta iraza irahubaka maze kuhubaka haraheza atangwa kubomagurika. Baraje kuhubaka ubu harasubiye kubomoka boba barongera kuza kuraba ingene bimeze ingene basize bahubatse baba baragaruka kuraba ubu ingene byifashe. Afite umu engineer haciye yarahaciye turamubwira kino kibazo na engineer wa commune turakimubwira yagoye yarageze ningaha avuga ati urabona ko uburyo bwa leta usanga bugoye kandi leta nayo usanga ihanzwe n'ibibazo byinshi. Twasaba rero leta nkuko yari yagize ubwa mbere kadufasha kahise kongera katusanurira kubera urabona ko twatanguye kuhaba atamufurege munini uhari kandi urabona ubuzima tusubiye kuza gupanga buno inzu zigiye dufise imiryango ntavyo twatugishoboye ko twosubira kuza kuba mu nzu z'abarundi. Kumbure none aha muriteguye gutera kamo ababijejwe barabico bazokora canke mwaramaze no kubikora? Twabirimwo bako twagumye tugerageza dushiramo imisuna kubera leta nitwebwe nabandi barako twagumye dushiramo imigano ariko kubera bivanye n'amazi acanga hari menshi ingufu zacu n'uburonderero twahave turasendwa. Twasaba rero komine yacu mustanteri atera kamo Wamenduraville bashike hano barabe imiryango nkije mu mabarabara barabe cyo dufasha ko ku nguvu zacu ku kibazo ni kijanye n'imigano barako ni ngaho hepfo imigano twagumye tutera ahepfo yari yanaze rero zino kote z'amagabiro mbivanye n'ukuntu bagiye barazisondeka kubera batasima basizemwo bituma ziguma zibora abomagurika afe turabona ko ntari ariko bamo kaduga zijyanze umwanya n'umwanya byashaka urako nk'igigombe koke n'irigombe koroke ni bimwe urumva tuca tujya mu barabara tugaca dusaba leta nkozi dusaba na nyakubahwa arongoye komine yacu Madame Stanley ko dufasha kino kikorwa akatufasha akamo mashira hamwe cyo dufasha hano. Twasaba nyene abahinga bakoze hano icambere twobashimira bakoze inguvu nyinshi bakoranye na leta twebwe twasaba ko bongera bakayicishaho bakaraba ico bokora kubera ikijanye n'imigano twumva bamaze gukora hano hantu twagerageje kuca dufata inyuma amagabiro dushiramwo imigano tubanze kuyishiramo kubera uko amazu yabaye menshi ruguru kuva mu Busoro kubera umufurege basha babagura kuva mu Busoro basha kugeza ngakurabiri twegerera inefo amazi yaciye baba menshi cyane. Twasaba rero nk'abantu dufise imbyaro muri iki gisagara ntitugishoboye kuja gupanga dusaba leta dusaba n'abandi n'amashira hamwe ico bodufasha tukongera dusaba n'abahinga baje gukora ubwambe ko bogaruka bakahicisha kubera ahamaze kuba amagiseda menshi. Urana ko hajya ayubona hajya inzu yari hajya haruguru yaho inzu ya mbere yaragiye imigano yakoroka urana ko inzira nazo tuguma twimura ku munsi. Rero twasaba namwebwe mwakwigoye mugashika hano ko mudufasha ivyiyumviro mukagira ico mudufashije maturutira nico tukituma dutabara mustanteri ko yo kwicisha kamo hano kora ko tugerageza kushiraho imigano ariko imigano yasenze iguma igenda. Abahinga rero baba barakoze hano bogaruka bakaraba ico bodufasha asigaho turagenda mu barabara twaje mu barabara kwera uyu mufurege ariko nk'imihanishika nk'ijana katufise imvyaro aha twagiye turaronka utukredi bamwe urumva barose amakredi ubuzi bwaraheze amashira hamwe nk'ubuje ndi mu mashira hamwe ngira nka 5 yose ndaheranye amashira hamwe yose urumva ni hamwe babona ati ahabaye naho nyine aragamera
umva rero ubwo buzima bwo urona ko tugoma dutwagwe ukacura abantu ubuzima bwo kuri amashira hamwe rero twasaba yuko abahinga bari baciye hano botwo mu batera kama bakongera bakacisha bakaca hano bakaca dufasha. Uyu mukenyezi nawe ngo mu gihe imvura iguye mu ijoro we n'utwana twiwe ngo baca basohoka kugira ngo imvovo nizibahitane. Jani twakwizera Estera. aho hamaze igihe kingana gute? Aha ndahamaze umwaka wose. Wamaze umwaka wose ukirashika hari hameze gute? Hari hameze neza, aha inzira ngaha niho baca, no kuvuga ngo hari barabara nyene abantu bahitamo bagaca ngaha nyene, iki kiraro cyari ngaha nyene ahaguca, no kuvuga barengana baca ngaha bagenda mu mihana yabo. Nyuma biraza byaciye bigenda gute kugira ngo byatewe n'iki? Kugira bigende guca byatewe n'amazi, no kuvuga hatangwe harabomoka, hamaze kubomoka rero amazi kubera hari ya ruguru ari menshi acanga hari menshi cyane, womenga Tanganyika yo si nyinshi, amazi acanga hararenze acanga rero mva hitarabomagura ibintu nyene biba biri ngaha. Mbega wewe nyene urabona niho uhafitiye abana bangahe? Jeff abana batandatu. Nukuri natakamba nyene ntakamba mbwira banyakubahwa leta kugira ngo igirishe dufashije kuko nahandi ho tuguma ducunganywa n'abana kugira ngo ntibashobora muri kino kinogo kuko ngaha hari kinogo kinini cyane gipima ngira nk'imetero 10 kuko haragiye umugabo muremure yahezeyo nuko yarazi koga nubundi yatwawa carapfa aguye muri kino kinogo. Nukuri twose abadukuriye nukuri bagire barabico badufasha kugira ngo abana ntitugwe mu kinogo canke se abana ngo tubangarane mu barabara. Nariyunganywa nije ndubaka urumva rero ko ngira subire kwikorera amaboko, ukuvuga kugira ngo dushobore kuronka kano gaparasera hano. Umugabo utwara asanzwe akora yasabye ideni, rero amaze gusaba ideni nukuri nta nyuma nta mbere, nukuvuga ariko arashobora kuriha iryo deni. Rero umwanya ariko arariha iryo deni dushoboye kuva ngaha ntaho twoja kuko nta kintu na kimwe cyo dusova kugira ngo tuje gupanga. Ico nticokunda kuko aho yakura uburonderero naho ariko arariha iryo deni ry'abandi yashoboye kugira iki gufata. Nukuri rero twotakamba nukuri dusaba n'abakuri n'abandi bantu bose nukuri baba bafise ico bakora badufashe nukuri turagorewe ngaha hantu bagira ico badufashije nukuri aha tujya imitima yavyimbye imvura iguye hoho twese cyatuja hanze turatwagwa urumva kuvyura abana naho nyene kugira ngo abana ntibatwaguka basohora hanze mu mvura canke ko abantu burikinga urumva ko ari ikintu kigoye cyane. Nukuri twosaba leta nkozi igira ico dufashije nukuri turaruhiye hano hantu idukorere ikintu kidasanzwe nukuri turatakambye ko kubura ufise abana batandatu ugacuja mu barabara urumva ko ari ibintu bitoroshe. Nukuri turasabye dusaba na nyakubahwa musitanteri nukuri agira ico dukoreye kugira ngo adushikire imbere hano hantu barabico badufashije nukuri yo bagize neza cyane. Imana yo muhezagira nukuri ntitwangare n'abana nukuri mu barabara yo bagira ico dufashije cyane nukuri. None ko mbona haraho mugaragaza guteragira ibiti cyane kuri misuna hoho bica bigenda gute ko mbona haraho bitari? Turatera tumaze gutera imvura iguye ikiziga kukumuri gatwara byose bikagenda. Aha hantu amaze gutwara uburyo bwinshi kuva hatangura kubomoka amaze gutwara uburyo bwinshi turaza tugashiraho twese guca amadeni yo yari mu kutumara umva dusa dufise ideni ryuko twubatse turi tudeni umuntu aguma jamwe umva tuguma mu ngorane mu mashira hamwe ne madeni gusa nukuri n'umwana umwe bakaza kutuyora ku madeni y'abandi kandi ataco turiko turagira ngaho urabona ko ari ibintu bigoye cyane cyo kubaka n'amabuye n'isima nuko twe ntabyo twoshobora. Twasaba leta nukuri igira ico dufashije nukuri igira ico dufashije ndatakambiye nyakubahwa musitanteri nukuri adushikira imbere ku bandi bashefu nukuri bagice badufashije kuko turatera imisuna uburyo twe dushoboye nubwo gutera imisuna nare turayitera igaca yongera igatwagwa ikagenda urumva ko ari ngorane. Nukuri turatakambye bagice badufashije nukuri bagice badufashije kuko ndumva ari ngorane kuba abana batandatu utagira aho bashira wari wasabye akadeni kugira ngo urabe hushira abana ugaca wongera ukaja mu barabara nta nduburyo ushobora bwo gupanga. Ico nukuri ndumva cyamaze kuturenga kweri nukuri murabe cyo mudufashije cyane. Uyu wewe ati jewe sinkivuga kuko nabo bigeze kubakira uyu mufurege ataho mperereye ntibigeze bahashikana mu gihe ngo byavuga ko abubaka bategezwa gushikana ku ruzi rwa Kanyosha. Je nitwandira gakora Etienne. Etienne ubaye hano uhabaye igihe kingana gute? Aha ndahabaye nk'igihe kingana nk'imyaka 5.
imanga nkihaba nayisanzuku mugabe ico gihe niho basha bakora ingufu zose zishoboka barahakora nkama nibaza ko bazoshikira nanje baca bawutera hajya sinzi ko mwabonye agakutara akantu mwabonye hajya niho baciye bahatera baca baragenda mugabo mu makuru ashikira nka nk'urunwaru asinzi ko byari ivyo bavuga ko bafise ngo kubukora gushika ngo kuri kanyosha nago ruraho hepfo nanje nkabamba ngaha ruraho hepfo gato ico gihe none ko umva bakoze ntibaheza mbere n'iki gice ciwawe urabona ko batahashikiriye ubasaba iki abo bahakoze byukuri sho nosaba natwebwe abantu bahaherereye turabene gihugu mu bandi nkuko bari babikoze ubwambe naho n'ibindi biko birabomagurika bogerageza bakashikira bakabushira nko bakabushikiza kukanyosha ko niko numva ngo bateza kubikora umbe yo bariko barakora kanevu barayikora igashika ngo iyo ruzi ruba rushika bateza kushikana rero iyo kanyosha uruba ruri kugira natwe dukingirwe urabona dufite imiryango ngaha natwe twaba mu mutekano ntangere wowe ufise mbega wawe twanatunganye usabana batari bake usabana bashika 6 n'amahasa nashizemo none iyo imvura iguye mu ijoro biraheze bikagenda oya nibindi bintu nyakubaho nibindi bintu iyo imvura iguyeho umuti buraduga na iperitase igakugufata mugihe ufise hoho no guhera woho yera